Kazoza FM, be your own boss. Bakunzi ba Radio Kazoza FM ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu kiganiro MVURA kiba buri wa gatatu igihe cy'isaha 4:05 nkuko nari nabibabwiye mu gitondo n'umunsi tuzaganira ku nyifato z'umuntu agendana indwara y'igisukari. Muri studio rero turi kumwe kandi na muganga Hayisa twari kumwe ubuheruka ndabaha ikaze. Murakoze. Ndi kumwe kandi n'abaganga twamana muri kino kiganiro musanzwe mumenyereye muganga Claire na muganga Brian ndabaha ikaze. Mwaramutse neza. Rero ndabatumiriye kuza gukurikirana kino kiganiro mukanya turinjira mu idonido ryacu. Dongeye kubaha ikaze bakunzi ba Kazoza FM nkuko nemeje kubabwira tugira tuganire ku nyifato z'abantu bagendana indwara y'igisukari, ariko imbere yuko dushika kuri ivyo reka muganga Hayisa asubire aducire ku mayange abibutse mwebwe mwese muko muradukurikirana Mbega indwara y'igisukari ni indwara imeze gute abariko baratwumviriza. Ubuherutse twaraganiriye ku gusigura indwara y'igisukari, twavuze yuko ari iduga mu maraso y'isukari rikaguma ari hejuru, ko ibiba byashitse mu mubiri bishobora kuba ari ubwoko bubiri. Nuko ubwa mbere urwagasha rujejwe gukora inkabuzo yitwa insuline ari jejwe kugera urugero rw'isukari mu maraso ruba rudakora ikwiye umubiri, ivyo bigaca bitera ubwoko bwa diabete ya mbere. Bwa kabiri navyo kica kabiri gishobora kuba cashitse nuko naho ubwo rwagasha rushobora kuba rukora iyo nkabuzo ugasanga sinziza donc ntifise ubushobozi bukwiye mauvaise qualité canke umubiri ntuyakira neza ngo uyikoreshe ico yagenewe, ico twita insulino resistance. Ahanini nivyo bibiri. Rero iyo isukari igumye iduga mu maraso ibimenyetso biraba vyinshi, ariko iyo ibaye umurengera hari ibiharuro ishitseko ibimenyetso bica biba kunyoterwa cane, ku umuntu anywa amazi agaca agenda ku mwanda muto akonda kandi akaba amagoyagi kabura inguvu. Mu gifaransa bakunze ni polyurie, polydipsie, asthénie na amaigrissement. Nivyo bimenyetso bine vy'isukari yabaye murengera mu maraso. Ego ahanini nivyo. Ego. Muganga Brian na muganga Claire namwe ntaco mwokongera ko ku ndwara y'igisukari. Hari byinshi kuko ni bimwe twama tuvuga izi ndwara novuga zitandukira, ni indwara zigwaye abantu benshi kandi kenshi bagenda kumenya byararenze urugero. Ibinye Dr. Hayisa avuze kenshi umuntu arabibona akabigenderako akabireka yibaza ngo ni ibintu bisanzwe, kandi abo kenshi dukunze kwakira kandi nkunze no kumurungikira ni aba bamaze kuremba. Numwe urinda wakira amerewe nabi kubera yarabiretse biraba umurengera. Hanyuma hari igihe uri ku rwego novuga ushobora kuja donc juste no muri koma kubera urwo rugezo rw'iyo sukari rwarenze gose. Rero mu kazi ka minsi yose dukora umuntu arahimiriza. Hariho imyaka imwe naho tuba twita abajene ngo hariho indwara batagwara, nabo nyene nibaza yuko yabivuze ko nabo nyene bashobora kwigwara kubera rujya rwagasha rutariko rurakora neza. Urumva ni ibintu tubona kenshi kwa muganga, kandi ni ibintu birinze bishika kwa muganga kenshi kujya kuntu abarundi tutibuza uza biri ku rwego rurerure. Yego muraduciriye ku mayange indwara y'igisukari ko imeze. Twinjiye rero mu idonido ry'ikiganiro cacu nkuko twavuze ko tuzakuvuga ku nyifato z'abantu bagendana indwara y'igisukari. Mbega inyifato muri rusangi zimeze gute, umuntu yo kwifata gute mu buryo buramvuye? Bakunze kubicagagura ngo nukugira imibereho myiza, kubaho neza, une hygiène de vie correcte, une bonne hygiène de vie. Muri ivyo hariho gufungura, ngene umuntu afungura, mu
mukumviriza gufungura si imfungurwa duhekenya gusa n'ivyo tunywa harajamwo kwimenyereza donc imyimenyerezo cyo twita exercice physique activité physique hakajamwo kandi ubu barashize mu gica gatatu cyo kuruhuka dushobora gushira mu gusinzira kuruhuka pana kwicara gusinzira umuntu akasinzira umwanya ukwiye ego ahanini niyo mice itatu hanyuma ikindi ahani ku bantu bamaze kuri twese kuko dutezwa kuzirinda mugabo kandi ku mugwayi wa diabete wewe ategezwa kubishimangira kuko n'umushinge wo kwivuza no kubaho neza ego ikindi ca gatatu ku mugwayi wa diabete gica kiza haca haza ingena afata imiti ku rugero uruhe ku masaha yahe ingena afungura ego ahanini nivyo kubaho neza bifatiye gufungura harimo n'ibyo tunywa hakaba kwimenyereza imyimenyerezo activité physique kuruhuka hakaba rero n'ingene afata imiti ego ahanini nibaza ko umuntu yobigabura muri iyo mico ego tuvuze gufungura rero twumve yuko umuntu yofungura gute agendana indwara y'igisukari hariho twe nk'inyigisho dutanga ni hariho ishirahamwe ryitwa Fédération Internationale du Diabète muri bibiri ni kera muri 2001 ryarakoranije abahinga bashika kuri 50 aho bagiye bati ni mwicare mutwigire ingene mugaburira umunyafrika ego kuko nkuko Claire ubuherutse Dr Claire yabivuze ubuherutse ni dushobora gufungura kumwe ko ntitubayeho kumwe ntiturima kumwe ntidufise ubushobozi kumwe kandi ntidukora bimwe ukoresha tracteur mu kurima cyo kimwe no gukoresha isuka muraza gutahura rero muri abo bantu hariho imigwi ishika kuri 3 barabigabiye imfungurwa hari ivyaho mu diabetique atofungura na gato hakaba ivyo ashobora gufungura mugabo yigerera hakaba n'ibindi ashobora gufungura uko ashatse urugero uko ashatse nuko tubitanga hama mu kindi tubuza mu vyo tubuza aho inyigisho ego turanabuza niyo bien sûr cane ku nk'inzoga ariko ngaha anye turaza kubabwira iyindi ubundi butumwa OMS itanga kuvyerekeye kunywa inzoga mugabo kubera ko ku barundi kumubwira muti wigerere twabonye ari ibintu bigoye ego duhitamo kubabwiza ukuri tuti ivyo bavyizu yihevye kuko ntaco tubura duhevye inzoga ego akaba kuvyerekeye kunywa itabi nabwo nyene ni nundi muce waho dushingira mu gutanga izo nyigisho zo zerekeye gufungura ego hanyuma ego ahanini nivyo tukora turafata imfungurwa ziri mu Burundi tukazigabura mu mice itatu izatwofatana rimwe izashobora gufata yigereye tukababwira n'urugero bagize nizashobora gufungura uko yifuje uko zingana zose ego kandi tukanababwira kuvyerekeye ingene binonora imitsi ego ahanini nivyo hama nivyo kunywa inzoga twe tubabwira tuti vyiza ubishoboye wozirinda kuko ntaco tuba ari ubishoboye wozirinda ego mugabo hari ubundi butumwa bwo kwigerera ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutunganya amagara y'abantu ku isi ryo ritanga ego muravuze ibintu byo kwinonora imitsi mbega kwinonora imitsi umuntu navyo yobikora gute hariho ivyigwa vyakozwe nkuko Dr Claire yavuze ubuherutse ivyigwa bene ivyo kanshi bikorwa n'ibihugu bikomakomeye habavuga bati turagiye hamwe turiyumviriye tubiharuruku hanyuma bo baca bavuga bati ingene umuntu yokora imyimenyerezo yogira n'imiburiburi iminota 150 kundwi ya exercice physique donc y'imyimenyerezo kandi akakuranwa imyimenyerezo isanzwe no kwita sport d'endurance bimwe vya marche vy'intunze hamwe na resistance bimwe vyo gukomera nk'abajya baterura ivyuma ni donc akaza arakuranwa bene iyo myimenyerezo kandi vyiza ntiyo yikorera rimwe iyo minota 100 kandi bavuga n'imiburiburi ushoboye kurenza bivanye no kubishoboye nta ngorane kandi ntiyo yikorera rimwe kuvuga bya bindi abavyeyi bacu canke abagenzi bacu turashobora kwicara indwi yose ugacugenda muri sport kwa gatandatu ikurikira ntavyo mvuga barabizi muri sport agaca agenda donc bijya sivyo bavuga bati n'imiburiburi 105 iminota yo kwimenyereza kandi usivye kenshi ugire usibe rimwe hagati mu misi n'ubu no musiragiye ejo ubishoboye wosubirayo mugabo utabishoboye usibe ejo gusa ubukurikira ugende ego
hama ku kintu naco cyo kuruhuka mbega twumvise kuruhuka nyene wumve yuko boruhuka gute umuntu agendana ingwara y'igisukari nk'uwundi muntu wese amasaha 8 ku munsi menga nimba ntihenze amasaha 8 ku munsi dutegerezwa kuruhuka ayo masaha bya bintu nk'ubu unyi buheruka hari umuntu twakiriye mu biro amayikara umuntu yikorera utwiwe hanyuma tuko turamubaza ingene nabayeho ashubwiye ati je ndyama amasaha 4 ku munsi urumva kabigira kuva kwa mbere gushika kwa Mungu utegerezwa kuruha ni nk'imoto wokwatsa umwanya wose igira hagera igasha ikaruwe n'ivyo uretse ko ego tugiye naho muri ivyo byo gufata imiti ego kuvyerekeye gufata imiti burya hariho ikintu ni imiti ya diabete nko twabivuze isukari iraduga kubera ko twayifunguye hama kenshi imiti mu kuyifata iza kwamama ugo rugero isukari canke gufasha umubiri ugo rugero itagushoboye kwamama iyo dufunguye kenshi uza gusanga imiti ya diabete umuntu ayifata hajya haba imbere canke inyuma bivanye n'imiti ngene ikora haba imbere canke inyuma yo gufungura donc ni mu mwanya wo gufungura egome ahanini nivyo ndazi yuko hashobora iki kiraza kubangira ngo ico twosaba ubu abahinga bamaze kuboneka mu kuvura diabete barakwiye kutwigira ingene twotanga za nyigisho kuvyerekeye gufungura abagwayi ba diabete nk'akarorero dufate nka insuline insuline n'umuti iyo mu bisanzwe idealement iko bitegerezwe kwandika bivanye n'ingene zikora urawitera ukacufungura mu hagati y'iminota 5 15 23 bivanye n'ingene iyo insuline igenda mu mubiri urugero donc cyo bita cinétique ingene umubiri uzurawurekura mu maraso ariko ingene tuza abarundi nk'ubu nka dufate muganga Claire harafise abana dufate ko canke jewe ndahejeje kwitera iyo insuline ndazi yuko ntategerezwa kurenza iminota 15 ntarafungura mugabo dufate ku mwana wanje aciye akomereka canke agira ikibazo agasha sinza gufungura ndamwirukangana kwa muganga ndashobora no kudashikayo kwa muganga ndashobora no kutamushikana kwa muganga kubera niteye simfungura ugasanga mbere hagiye ubuzima bw'abantu babiri alors que turazi donc rimwe dukuri kaba kamontera abantu bariko barabinonosora canke bariko barabikoramwo yuko bo kwicara bakaraba ingene bategura inyigisho zijanye n'abarundi ubwa nimba tubabwira tuti ego mufungure hanyuma mwitere urumva kubera ko nahiduga ntaco mugabe ikamye n'ikibazo urumva turakwiye rimwe nk'abarundi kandi ico kintu kirabuze vraiment mu Burundi haba mu bisata byose cyo kuvura kiretse abumutima niyo maze kubona amazi imisi bahura biga ingene kibazo cyo kuvura umutima cyo kogwa ku barundi ico ni ikintu ciza cyo gushigikira dusabe nabo mu bindi bisata cyane bo mizo ngwara ngendanwa yuko nabo nyene bo bitwigira bakamenya inyigisho duha abarundi bivanye ingene tubayeho n'ingene twiyumvira akubandanije aho mwako muravuga n'ubu nyene ntariko ndiyumvira abaganga bari mu gisata murimo ntibarenga batanu ntari bakeya gose bariko barashika batandatu kuri kaminuza y'u Burundi hariho babiri bavyigiye umwe kurikira hariho uwundi ari kuri kaminuza y'u Burundi nyene amaze kwerekana amaze kubikoramwe umwanya utari muto n'abandi babiri n'abandi babiri bashika bakaba batandatu menga donc urumva abaganga batandatu kuri turi miliyoni 12 ivyo bintu byo guhimiriza ivyo bintu byo kwigisha kuko natwebwe mu kazi ka misi yose biragoye ukuntu wigisha na cyane Burundi hariho ibintu by'ikibana genderamwo hari ibintu vyiwiwe aba yaratanguye kwemera wenyene kuko umuntu agenda arakura agenda aragira ivyumviro biri ku murongo umwe biragoye kwigisha uwo muntu
ukuntu yo kwigenzana n'ingwara ya diabete bikaca bigora gose hari abaganga bakeya bodusahiriza bodufasha ukuntu umuntu yigisha kandi umutima jusumuvuze ni ubunye twatanguye kuba benshi kandi umuntu atanguye kugira sinovuga yuko ari n'ubwoba nuko ubunye batanguye kubona utitayeho ico kintu c'umutima ingaruka mbi zizamo kandi ingaruka mbi nazo nyene ziza ku diabete ni byinshi gose ngira duhava tuzivuga ko kugira umuntu atangure guhimiriza ko navyo nyene ari ibintu umuntu yokwitaho cyo kimwe kuna abantu ariko aritaho ibintu by'umutima ahubwo tukiraho nyene reka tubanze tubibutse ingaruka z'iyo ngwara ego uherutse twaravuze ingaruka mbi ziri ubwoko bubiri z'ubwoko bwa mbere hari izinyarutse umurwayi muganga atagize ico amufashamwo ego hama izo nazo zijanye n'ingene urugero rw'isukari aho rugeze mu maraso iyo rubaye rwinshi cane ni zitatu mu gifaransa hariho n'amakoma hyperglycemique canke amakoma hypoglycemique nubwo bwoko bubiri ego Dr Briand yari yavuze ati hari naho ushika muri koma ego hariho ubwoko rero hariho ubwoko bw'izo zigukubiranya bavuga mu biharuro biheze cyane cyane iyo wamaze kugenda washitse muri eta yuko atabwenge bishobora kumenya 50% y'abantu bageze kuri iyo stade biragoye abaganga ntibashobora kubagarura birabagora ugasanga birashitse bakitaba imana ego hariho rero n'ubwo bwoko bwa koma hypoglycemique yo nimwe nayo nyine iragoye cyane iyo umuntu atagize ico akora mu minota 6 biragoye kumugarura canke biragoye kumugarura kimeze neza ko hari gihe usanga hamaze kuba n'izindi ngaruka mbi cyo twita amasekeri kuko n'ubwonko buba butaronse igitoro cabwo ngo buko rero usanga hariho utunyabuzima two mu bwonko twamaze kononekara cyo bita amaserire amwe amwe yamaze kugira ikibazo ego rero nabwa bwoko bwa kabiri umwe novuga ntibukwicara hejuru ntibushoka bugutwara ubwo nyene mugabo buke bugenda burakura kutuntu twaravuze ivyerekeye imiti soza bwenge yo itosekara kubera diabete ego turavuga yuko byandurutse no ngaho ariho hava bya bikomere dukomereka ntitwumve gushika naho bishika ukuguru akagukurako ahanini ego hakabaho amafyigo agira ikibazo ku buryo atagishobora kurangura imirimo yacu bita insuffisance rénale hakabaho amaso nayo nyene hari igihe aguhuma nk'ubu hariho abantu ashobora kuza nkuno munsi akaza kubera ko bayimutoye yagiye muri urgence baganga bo muri urgence akambwira ati genda hariya gukurikirana akazi wacu bakamushira ku miti hama gacamara nk'imyaka 6-7 udasuye kumubona iyo muntu kubera afata wa muti kandi wa muti biba bikenewe musanzwe ko muganga mubona kugira ngo aze aramufasha gusesangura kuko dukura ni ku bushobozi bw'agashara ugabanuka nico tuba dukeneye kuma turiko turatunganya ivyo miti kuyadapta agacaza rero isukari hariho urugero atabimenyetso byinshi wumva mugabo ikibi kiba kiriko kirakoreka nko kuva kuri hari abavuga 6.4 gushika kuri 11 abantu baba bari ngaho hariho benshi atumva ikimenyetso akava ameze neza mugabo ivyo noneka biba biko birononekana rero agacaza kamwe Jesse nkibona uwo muntu rero aragenda kwa mwana ashaka ntibatangura kwa muganga batwebwe bacagenda ku muganga w'amazi agacagenda kamurabira agacamubaza wewe uragwaye diabete yego uraherutse kubona n'umuganga wa diabete oya mugandi ku miti kuba ku miti vyonyene ntibikwiye birakeneye ko umuntu agusuzuma kandi rero ikibabaje umaze gushika aho wijana gusubira gutora ivyatakaye donc récupérer ibimaze kononeka biragoye cyane gose byo bituma dusuye tubahimirize kwa kundi mu nyifato ko harimo n'imiti tubere dushemwe no gukurikirana gukurikirana gupimisha cyane hariho aba bari ku miti agaca avuga ati je ndi ku miti ntibikenewe ko ngenda gupimisha amadisemi yanje ivyo urava muri vya bice vyiza uri no ku miti kubera ko bivanye n'ivyo urya kuko Dr Kaze yabivuze isukari nyinshi turayirya kuko uravye n'ivyo kurya dufise ngaha i Burundi vyinshi muri ivyo abantu bakunda bavuga ko
iyo batabiriye badahaga avuga ati je munjya mu ngaburo zanje hategerezwa kuba harimo iki kugira abantu ndajewe mpage ubiravye nivyo birimo urugezo rw'isukari nivyo bitwigiza urugezo rw'isukari rwinshi wumva uri kwinjiza isukari yindi nivyo uri ku muti muga uravye n'ingene ugwa gashaka ari uraruha biba bikeneye yuko upimisha umuntu akaraba hageze bikenewe ugabanye dose canke umuntu agende kuri izo ngaburo zawe barabe ingene babigabanya nico gituma ikintu c'ingaburo kirakomeye cyane mu gukurikirana ingwara y'igisukari hari n'igihe baza kwa muganga ariho bakitora kubera imirire y'abantu igoye ukamusigurira yuko ariho bakitora urashobora gukoresha ibindi atari imiti ukagabanya bakakwiga kuraba ingene ugerera ivyo kurya ufungura muga kubera benshi niko twabivuze abantu bose ntibafise uburyo bumwe ntibafite amikoro amwe bikabagora akibaza ngo uramuhevye ngo umugiriye nabi kandi ari byo nico kintu ca mbere gifasha umubiri wiwe gusumba umuti hari n'igihe bagaruka afashe agashiramo imimenyerezo akagabanya n'isukari afungura akagaruka mu rugezo rwiza akamara n'igihe kinini washaka iyi ngwara ikazogaruka peut-être amaselule yiwe ariko arasaza muga yamaze ico gihe yafunguye neza ariko turamaze kubona ko Dr. Hayisa ntibavyakira neza nani ego abashaka gufata umuti oya mugabo urazi yuko kugira boroshe ubuzima yabihereye ko na Dr. Hayisa ukoresha tracteur nukoresha isuka mugabo hari ikintu kenshi dukunze kubona kuri ivyo by'ibikomere kandi n'ikintu namampimiriza abagwayi bose banje imbere bon hariho ahantu ugera kubera za ngwara z'imitsi udashobora kumva yuko hari ikintu cabaye kubera ubuzima bwari buhari aho hantu bwaragabanutse canke buri ku rugezo rutoya gose umuntu afise igikomere afise ingwara y'igisukari n'umuntu sinzi ko novyita umubiri ntubucigwanira nk'uko bategeza kwigwanira kandi iyo urinze uteba kandi kenshi urazi yuko agakomere gatoya uvuga ati ndafise agapamari ndafise akadetore reka managure ngaha muhira mugabo umuntu afise ingwara ya diabete ikintu no muhimiriza ahantu hose ari nuko agakomere akariko kose yoza kwa muganga kuko kenshi bigenda ku rugero rwihuta iyo ukomeretse kugira bigire ingaruka mbi n'ibintu binyaruka gose utavyitayeho yego so kuvyita ufite mpora mvuga yuko iyo umubiri utakwibukije kubabara naco bitaho urumva uba tujya dutsi tw'ububabare tukumvisha yuko ndiko umubiri uri kurabara ahantu mvuza ntavyo buri kurumva kandi nta wundi azobikumvira nta wundi ico gikomene niwe wenyene uzocikorera no mu mibereho yabo abantu bagwaye diabete bashitse kuri ico kigezo cuko imiti yo kumpera batacumva ubushuhe batacumva ububabare boza bariraba nabo babana bakabafasha kuko arashobora kwibagira aba bana umugore umugabo afise umugabo agwaye cyangwa umugore agwaye akaziribwa kumurabira cyangwa akamwibutsa reka turabe imbere yo kuva muhira reka turabe nimba atagakomere nimba ataki kuko n'ibintu bishika bigatera n'ubumuga ego cyo kintu abantu bocitaho cyane mwavutse ku kintu gikomeye cyo kuza urabonana na muganga gukurikirana no kwipimisha mbega vyiza umuntu yozararaba muganga wiwe ryari mu kiringo kingana gute canke yo kwipimisha ryari atarinze kubona yuko nk'ibiharuro vyaduze canke atameze neza muri we mu bisanzwe aho batanga bene ivyo biharuro bati tubona vyiza vyoba ku rugero uru nuko haba habaye ivyigwa
bavuga bati tubona nyuma y'umwanya uku haba hageze guhindura iki hanyuma kandi turavye ubushobozi bwanyu turavye ingene mushika turavye ingene kangahe mbona umuganga urumva nivyo rero nk'abanyamerika n'abongereza bo bavuga bati kabiri umwaka karakwiye kuko hari ibindi bipima cakora baza ku bitaro vya hemoglobine glycosile kuko bobo nivyo bafatira ko kugira barabe bati umuti ndiko ndatanga niwo canke arakeneye ko mpindura gabanya canke nduza ego bobo nigo rufatira ariko nko mu Burundi ico kibazo nibaza ko kigoye gushaka ko naho novuga ni kabiri hari umuntu gushika nk'ubuva mu Kirundo niyo umuganga wiwe ari Bujumbura kizoba ikibazo ego urumva navyo nyene biba mu bintu ni vya bindi muganga Claire yavuze ati basi twegereze ubwo bushobozi abanyagihugu nimba basibija ku koje n'amahuguzima ego canke tuvyegereze pa hasi niba tuvuga ati abo muri sud bajaha abo muri west bajaha tugire ego ku buryo uva mu Kirundo basi bizomugora gushika Bujumbura bizomutwara amahera harara n'intuze basi muyinga birakunda canke ingozi canke ibintu nk'ivyo donc barakwiye bishamo mugabo dufatire yuko bikenewe basi ko umuganga araba yuko umuti uri kurakora neza tubihe hari abavuga ngo ni amezi 3 hariho n'abandi bavuga amezi 6 hagati y'amezi 3 n'amezi 6 mu gihe wumva atangorana ufise tubivuge gutyo n'imiburiburi hagati y'amezi 3 n'amezi 6 mu gihe wumva atangorana ufise mu nyuma umuganga arashobora kubwira ati je numva vyiza no kubona inyuma y'igihe kinaka ego cyane cyane nko bihitiye muri iki kiza ca covid harabaye ibibazo bitandukanye ngira n'abaganga bari mu gisata ca kirindembe barabibonye yuko abantu ba mbere babashikira kandi ikintu ca mbere cagorana muri uyo mwanya n'umuntu yarafata ibinini bibiri vya diabete akabona isukari yiwe imeze neza babanye neza yafa kugira gufatwa na covid urugezo rw'umuti babaha abagwayi iyo baremvye kugira barutore cari kibazo byaragorana cyane urumva bivanye n'ibihe ivyo birashobora guhinduka mbwa dufate ko hagati y'amezi 3 na 6 ko bagake umugwayi yobona n'umuganga wiwe ego hariho umuntu yatwandikiye kuri Facebook avuga ati mbega umukenyezi yibungenze yogira inyifato izihe mu gihe bafise ingwara y'igisukari umukenyezi yibungenze ubwa mbere barahimiriza bati wifuza gusama urumva ntugende wamaze gusama wifuza mu gihe uri kuvuga ati je nditeguriye kwakira ubuzima egena umuganga wawe agufashe n'imiburiburu baramezi 3 isukari iri ku rugero rwiza ku buryo wa mwana ashikira ahantu heza ego ahanini donc il faut ko haba ico bita consultation préconceptionnelle akagenda ku muganga avuga ati jewe ndifuza kurondoka ndifuza ikibondo mfasha ndavyitegurira umuganga wiwe rero aca bivanye n'imiti yarariko kuko nk'ubu nk'abafasoni bibungenze ntibafata umuti wari we wose hari umuti umwe uzwi bategezwa kujako muganga we agaca mutegura akamufasha isukari kamera neza hama bagaca bafashanya umugambi n'umuremyi w'abana kugira babashe kurindira ivyo biteze hama kandi hari handi uko imbaga ikura niko isukari ihinduka mu mubiri mu bisanzwe tuzi ko igenda iraduga kuko imbanyi iratuma umubiri utakira neza insulin cyo bita insulino resistance irayiduza mugabo hari nabo bari biratangaje moje maze hari nuwo maze kubona ahubwo ucumenga iri kosoye anasure kuja ku muti kandi imbere yarafata umuti ari ukaguma ukurikirana numva aho bateye imbere aho bafise assurance bene uyo muntu aripimisha nimwe mu ndwi zibiri akabana n'umuganga wiwe mugabo twe biragoye utegereza kurindira ko umuntu ashobora kuronka ubundi buryo bumwinjiriza kugira gushikira ginge ego hariho nabo nyene bo babonana twe nk'iwacu tubabwira baze rimwe mu kwezi kuko urumva leta ifoko umuganga amufasha ku buryo isukari iguma imeze neza kuko umwana umwana aronka amaraso yacu y'abavyeyi urumva rero kandi isukari burya irarengana muri barrière place irarengana insimbizo igashikira umwana urumva nta kuntu twomushira muri ico tuza turamuha isukari irengeye urumva birakeneye ko umuvyeyi yibungenze abonana n'umuganga wiwe akamufasha kuza arasuzuma ego kuko nka kurya mwatubwiye hariho inyifato yo gufungura ukora ikarashishi kuruhuka
hari igihe bohava bibaza ati umukenyezi yibungenze hari ivyo hava bimugora nk'ivyo gufungura ugasanga ivyo mumubwira afungura ntibimushobokeye canke iyo karashishi ntimushobokeye canke nuko kuruhuka canke nuko gufata imiti mbega naho yoca bigenza gute naho nyene no kwegera muganga yoca bigenza gute ego nkuko nakubwiye ubwa mbere na mbere ari mu bantu wewe wategetse kubana na muganga kenshi kabona kashoboka muri ico gihe aba yibungenze hari aho bavuga ati ni rimwe mu ndwi zibiri kuri asuzume arabe hari n'abandi bavuga ati rimwe mu kwezi uko nimiburi ko rimwe mu kwezi ariko rero tumusabe ego aruhuke hanyuma turazi n'ivyo yuko umuvyeyi yibungenze ategerezwa gufungura neza imigwi ikwiye mugabo burya muri izi nyigisho baha abantu bafite ingwara ngendano canke bashaka kuzirinda zisa nkazo n'umuntu akomeye ategerezwa kugenza gutyo ego nta kigora no kwigerera umuntu ategerezwa kuba afite ndema mubiri ntanga nguvu na ni amaproteine plutôt ego amaproteine amalipide amaglycide n'amaseli minéraux et vitamine biraza kungora kubishira mu kirundi byose mugabo ivyo bintu byose bitege ivyunyuye ego ego ivyo bintu byose bitegeza kuba bihari ku rugero rukiye ikintu ahubwo kiza kugora abantu bamwe bavuga bati ni ikintu c'urugezo mu gifaransa tucite portion kuko rero ico kintu kirakunda kugora benshi usanga yego ndafungura ibiharage ni ndema mubiri ni proteine ndafungura umuceri ndafungura umutsima na maglycide ndafungura ibiraya yego ndafungura imboga nimwe amaseli minéraux ndatekesha amavuta ya yego hasigaye rero bingana gute niho bica bihinduka ku muntu umwe ko urugezo ku muntu umwe rurahinduka ko buri wese arafite icyo akunda kandi ikintu gikunda uragerageza ukakigira cyinshi hariho n'ikindi kintu abantu bataramenyera burya ibintu vy'amaddiction hariho abantu isukari ari addiction naho tutavyemera hari umuntu ego hari umuntu kujya hariho abantu batihanganira inzoga hariho abantu batihanganira urumogi hariho n'uwundi isukari ari addiction kandi ukwiri kose birya ya susumo ibiri mwifana hari abantu nzi vraiment ashobora kunyura amakoka 4 5 kandi arazi ko agwaye mgaca afuma hitamo gufata umuti apfa kuba afise ijyagu byose bifatira muri gu apfa kumva ari gu sucré hariho n'abayikumbura kuyikumbura ku mugwayi agwaye hariho ikintu cyitwa ku kazero abagwayi ba diabete hari ikintu cyitwa ku kazero naho yari naho yari urayibagiye oya ku kazero izu bwa mbere nta munsi uhera je ntabonye message nabonye umuntu ku kazi aza kadodora ngo mbe muga ngo harakanda kwibarira ko tenda kwa diabete ariko ku kazero no ifata abasha kubahumuriza abwo nyene vraiment ico kintu mukibaye ku muco urumva c'est compliqué en fait sinzi ingene tukibaho ku muco ko ku kazero ku byo tubona vyanditse haje kuri ryambalaje inyuma handitse 0 urumva formule yayo ntari tuzi twebwe ico tubona amafi umugwara musigura ntwifate ngo yamuga ngo kandi handitse ko 0 uwe ntuzi na formule reka ntidukurikirane reka basi tubabwire ingene bazobiraba mu bisanzwe ikintu kugira urabe ko ari ciza canke urabe ingene umubiri wawe ucakiye gifate hama uco hengera buke ugende kwipima wari umeze neza fata nk'iminsi igihe umara igihe umeze neza uco ufata ico ubigeze uco gifata hari n'abaca bavuga bati cupima inyuma y'amasaha 2 urabe ingene urugero isukari yaduze canke ugomba upime bukeye uzoca wowe nyene wihinyisha urumva kugira ntizokwiteranya n'abantu bakora n'abantu bidandaza yatubwiye azovyirabira bana ucuvyirabira c'est vrai kandi birabagora muga nivyo ni bimwe twamye tuvuga ko ugwa hariho ingwara uzigwaye kugira mubane neza bigoye kuko ibigufasha ko mubana neza ugasanga ntibiri accessible ntibiri abordable babizimvye nivyo tujya tubanderete tujya tu glucometre turazimvye muga hariho stade ubugeze ko ya diabete n'ukuri ubu gakeneye naho ukagura basi ugakoresha tubiri mu ndwi muga ukabuga afise hafi ukagerageza kwipima birafasha cyane yego
kuko urumva nitwobwira abafarumasi ngo nimugabanye kandi nabo ni ibintu barangura nta wuzi ibeyi biriko muga hariho stade ubugeze kuntu kuri ubu dukeneye canke tubishire ku rundi rwego ko biriko biragwirirana abajeje gutunganya amagara y'abantu baronderaho uburyo buva mbwa abantu bavuga nka kwa kundi ariho nk'abagendana izindi ngwara nk'ubu nk'abantu bafata nk'imiti y'igituntu ubu ntigugwa ni ku buntu n'indi miti hariho n'indi ngwara kandi si ukuvuga ngo abagwaye igituntu ngo ni bake ni benshi cane hari benshi kandi imiti barayironka kandi tujya tubanderete twonafasha n'ubu kuntu tuvuga ati turiko turahimiriza ingene umuntu afungura niho yoca anabona nawe nyene agakora ibintu yemera yabonye ko bifise akamaro kuko turababwira nivyo ariyumva muga avyiboneye wewe nyene akabona ibiharura umubiri wiwe umuhaye yoca aba plus observa kuri regime Mbega ntarakabazo sikariko hari abantu bamwe bakoresha amamituweli hariho n'abandi kandi nibaza ko boba ari bo benshi gose ibintu mu bintu mwavuze mu n'imiti ni ibintu byorohera abagwayi kenshi mukunze kuko kenshi abo twakira bamerewe nabi naho uja kumutanguza izi insuline hariho nabo bishobora kugora kuronka iyo miti na cyane umwe biba byita yirihira 100%. Mu kazi ka misi yose ni ibintu byorohera abagwayi kuronka imiti ni imiti bashobora kuronka ku mahera agendeka nivyo mu kintu kigoranye nuko umuntu aronka imiti ico nivyo kiragoranye mbere nuko tugeze mu bintu vy'imiti gushika ngaho mugabo umugwayi wa diabete aho bigoreye ni habiri niyo miti ateza kwifata yafunguye akarorero hariho umwana dufise afise nk'imyaka nka 10 ubu ngira afise nka 20 afise diabete y'ubwoko bwa mbere nkuko muganga Kaze yabivuze uwo mwana nk'ubu yaje ava ruguru aje kurondera akazi Bujumbura ikimufatira ino muca mwumva deje umukoresha ingena aca bifata niduga umwana nawe akavuga ati jewe kuduga muhira nindafasha nindangaburira iyo miti nzoyikura he aca hitamo kuguma i Bujumbura kuzara kora tuzi tubaye n'intuze aho urumva uwo arakubwira agaca za kwa ntababesha nta n'umunsi nta ku myaka tumaze kumubona nta n'umunsi n'umwe turashobora gushara isukari mu rugero rwiza kuko araza akavuga ati jewe mfungura kabiri ku munsi naho nyene simpaga none ugende kugira urugero rukwiye ku buryo haba ikibazo canke mugabe co yindi kindi kintu nk'abaganga bo kwicarira nabo nyene umva hariho ibibazo werekeza ku bantu avuze ati ko biri kose abantu bafata ingingo n'abantu bajeje kuvura bati hariho ibintu bigoye ko nk'ivyo nk'iburani baziko bidashika byo ku muntu aburi ivyo afungura naho nko muri Etats-Unis ingwe ngorane iriho mugabo nk'iburaya muri Europe bafise système de sécurité sanitaire nziza cyane ibintu byo by'amagara y'abantu birateye imbere nta muntu aburi ngene yivuza n'ufise ingwara barazi ngene bamutora bamurobanura bakamukurikirana mugabo nk'iwacu turavye ingene tubayeho abaganga na leta ifata ingingo bari bakwiye kuvyicarira alors ivyo tumaze kubona nuko hariho ibintu nk'ubu muri aya mezi aheze hariho nk'umuti wari kuraboneka hari imiti ya diabete imwe si yose hariho yari kiraboneka bariko baratanga ku mahopito de district ndaza abagwayi benshi bavuga bati muduhe ivyemeza ko tugwaye dukurikiranwa mutwandikire n'urugezo rw'imiti dufata kugira twende badufasha ico nukuri harice nk'amezi ane tukibona sinoreka kukivuga yego hanyuma ariko si bose bahashikaho hantu ico ni cambere hama ica kabiri dufate ku muti igendera rutano nk'ubu unye nkuko navuze hari ushobora kubafata ikinini kimwe akamva ameze neza kandi kwa muganga bikagenda neza bwa n'ufata ashobora gufata ibinini 6 ari gufata 8 hari umva aho biba vyarengewe ugaca uhindura umuti ivyo bintu byose mugabo uko bimeze kose ivyo imiti nibaza yuko aho bigera twabo tubona ngira ngo nuko deja baba baronse n'ubwo buryo bwo kudushikira
murashaka kubandanya okay nuko barose nubwo buryo bwo kudushikira ku buryo ngira babiteguriye ko n'imiti baca bayironka yego ariko hanini nivyo n'ikibazo kandi ikibazo ntikiri ku miti gusa kiriko no kuronka imfungurwa ko hariho abantu bigoye yego kandi ushobora kumubuza aronka imfungurwa par exemple imfungurwa aronka ugasanga ashobora kuronka ibijumba nzomubwira ngo ntufungure nico gituma bimwe mwasigura ubuherutse harakwiye abahinga bicara bakavuga ati twikike gute mu Burundi kuko kuvyimura gutyo nyene ivyo twuya ntibikunda ntitubaho kumwe yego none ko tukiri ko turaganira ku bintu vy'inyifato bishitse naho ukaba ugendana iyo ngwara y'igisukari na ya ngwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso hypertension mbega iyo ko vyose ari imiti utegerezwa kwamako kandi umuntu igitigu kiri no bwakiri fragile ku miti mbega iyo bigenza gute abaganga mu bigenza gute ego musanzwe imiti mu vyerekeye ingwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso ingwara ya diabete y'ibinure vy'umurengera biri mu mugwi munini ingwara twita syndrome metabolique ego rero iyo hageze umuganga ariko aramwigisha ingene abitunganya amubwira bati kimwe cose gitorera inyishu kuko ukarekana kimwe uwo muntu aragira ikibazo urumva imiti ya diabete muganga nimba avuze yavyihweje avuga ati murafata imiti gifata yaba imiti y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso yifate yaba imiti y'imurengera w'ibinure mu maraso yifate nuko bigenda umuganga ico akora nkukuvuza uti mbega igitigo ico akora mu vyajejwe ajeje gukurikirana yuko navyo bitonona ibindi bihimba nivyandi twavuga hari ibipimo umugwayi atezwe gukoresha rimwe ku mwaka muri ivyo hari ibifasha umuganga kuraba yuko imiti atacikironona ntibogira ikibazo ntibohagarika umutima umuganga burya arinze avuga nta nyungu nimwe umuganga afise mu gutanga umuti kuko si wawukora si uranda ni kubw'inyungu z'umugwayi ni kubw'inyungu nta nyungu nimwe rero abagwayi turabasavye babitahura umuganga kwingiza ati je mbona wowe wifata vyemere ni kuneza ngira ntituronka umwanya n'ibiharuro bikwiye vyo kugira tubasigurire tutawufashe gishobora gushika niki mugabo turabasavye uko ingana kose umuganga nimba yabizi hari igituma cyane kuri ivyo ngenda kuri iyo ngwara ngendana ego hama kuraba yuko atangaruka mbi ku bihimba vy'umubiri ni inshingano z'umuganga arafise ingene abiraba mu gihe donc rimwe kenshi nimwe mu mwaka hama ikindi naco ngire ko mbaza hariho abagwayi dushika bakatubwira ngo none nk'ivyo binini canke iyo miti ngo ntizohava intera ingorane z'amafyigo dusubiremwo iyi rero ni ntoze amafyigo ku muntu agwaye diabete amafyigo ntakunda guterwa n'imiti dufata aterwa na diabete itavuye neza no ico kintu bagishire mu mutwe si binini uri kurafata oya ni kubera yuko imiti uri kurafata itariko iragutunganyiriza ku rugezo rwiza iyo sukari iguma iri hejuru mu maraso niyo ituma amafiga agira ikibazo si iyo miti yego no ku muvuduko w'amaraso nuko nyene yego ni kubera gusa abantu baco usanga bariko barigabaniriza imiti ngo yo nyica ngo imiti yo nyica no kubahana témoignage en tant que umuganga hariho abantu babanye neza navyo bafata imiti neza bafise igitigu ciza bafise amafyigo ameze neza cyane kandi bagwaye izo ngwara bazimaranye nk'imyaka 20 irenga none imbere yuko turangiza ikiganiro cacu cy'uyu munsi mbega ni iki kintu cyanyuma canke mwubwira muri rusangi abantu bagendana ingwara y'igisukari canke n'abandi kugira ngo bashobore kuyirinda ni iz'ampanuro turabasavye bafungure neza birinde ibintu birimwo umunyu mwinshi birinde ibintu birimwo amavuta menshi canke ibintu bisosa cane donc éviter trop gras trop salé trop sucré ivyo bintu bitatu hama bafungura ivyamwa bikwiye n'imiburi biri bitatu manger 5 fruits et légumes par jour voilà abantu bafise teledis turavyumva abantu baramadeseni n'ivyo nyene ego hama kuvyerekeye inzoga mu bisanzwe ubishoboye kuzirinda na kare umufuko urahabombokera byari ikintu ciza mugabo ngene bigisha gufata inzoga zitonona umubiri urugero rwiza ni ugufata icupa une bière alcoolisée à 6%
de 50 centilitres alcoolisé à 6%, pas tous les jours, par jour et pas tous les jours. Urumva tugerageje kuraba n'irya royal imwe ku munsi kandi atari imisi yose. Urumva nuko bavuga ingene inzoga zonyobwa haba ku muntu akomeye n'ubugwayi ameze neza panaremvye n'ugendana nayo kandi babanye n'amahoro ego mbwa ushoboye kuzirinda n'ikintu ciza cane duhimiriza ego ama kuvyerekana iyo itabi ryo twe turiko turiga sinzi ko muganga kare havyibuka tukiri muri wa mwaka batubwira bati turiko turababaza barabigisha bacu turiko turababaza ibibazo twababaza muti nikihe gisasirira iyi ngwara facteur de risque ati wibagira ibindi byose mbwa bitabi uyigire numero ya mbere numvaze nitwabaza facteur de risque ni wowe wibagira ibindi byose uzo kwibuka bambwiye itabi ntirihara na rimwe uca wa n'amatabi yose ego ubugoro ego na shisha nzoba zicarisho Jeff ngira navutse ahantu hatari ego hama exercice donc kwimenyereza biya byo kuguma hamwe gushika kwa gatandatu ukacugenda ukagira amasaha 3 hama ugacuvayo ukacugenda kunywa inzoga sivyo na gato hama ikindi naco ku nzoga nyene hari umuntu ambwiye ngo je ngo dune ndiyo vandiri musinya ngo nyasambye ngo mugabo ndababaza ivyo ni bibi ntushobora kugira alimentation menyere kwakira 200 volts ngucu yiha 2200 volts rimwe aho uri kuronona ivyo wonona hanyuma no kuruhuka bikwiye ego hanini ivyo no gukurikiza imiti no gufungura rero hariho ndazi n'ubuzima bwiza mugabo burya ingene dukoze pancreas irekura ya hormone yiteguriye kudigera ku masaha azwi hagati ya 6h na 8h du matin donc saha zibiri z'igitondo na saa 2 amasaha 6 na 14 18 16 18 20 nayo masaha umuntu yogerageza gutunganya ingene ariko arafungura niho utaruhisha umubiri nayo ufunguye atari muri ajya amasaha ubwo agasha guteguriye kurungika inkabuzo zo gutunganya ivyo wafunguye uri kurayisaba gukora overtime donc umwanya atari wo uri kurayiruhisha ego naco gituma bensista cyane kuri ico kintu cyo kuruhuka ku mwanya kuko inkabuzo nyinshi zo ku mubiri zikurikiza rythme y'umubiri hariho aho utegerezwa kuba umubiri ukaruhuka ukaryama kuko mu mwanya uryamye hariho amahogana ahagarara agakora lo minimum kugira ayandi akore naho n'utunyengingo tw'umubiri twinshi turonka umwanya natwo nyene two novuga ko two kwikoropa ego kwisukurira kugira ugiye na activité natwo dutangure gukora twavyiteguriye kuri izo ngwara rero nyinshi zijanye n'ingene umubiri ukora izo syndrome métabolique kuruhuka n'ukuri c'est primordial ego kandi hari ikintu giheruka kuba nuko hari ivyigwa biheruka kuba bivuga biti umuntu kugira imyimenyerezo ku mugoroba biratuma bigabanura ingene umubiri utakira insuline bice 25 kwijana donc les exercices physiques pratiqués le soir réduisent à 25% l'insuline résistance et donc bavuga bati umuntu bishobotse kandi bijya byo guca tuja kuryama ubwo nyene si vyiza oya kuko ubugiye kubibika ifoko tubikoresha promenade de santé dushire amatara ku mabarabara hanyuma duheje gufungura saa moya z'ijoro dutembere ntarafungura 22 ngo turyama nayo amasaha yandi reka ndabashimire cyane ugiraniro ciza twagiranye hari wari yatwandikiye tubaza abari muri kino kiganiro yari muganga Hayisa ndabashimire cyane muganga Hayisa Kaneza nari kumwe kandi na muganga Claire Umuhoza ndabashimire Ego, c'est toujours un plaisir. Na muganga Brian Mandenda Maso ndabashimiye cyane. Ndabashimiye nje. Nanje Lorita Flavia Citegetse nje nakunda kibashikiriza ndabashimire rero mwebwe mwese mwagikurikiranye twako tuganira ku nyifato z'umuntu agendana ingwara y'igisukari naho ubutaha rero mubandanye mwumviriza Kazoza FM juje kugwiza umwimbo. Ijwi ryo kugwiza umwimbo Kazoza FM